gusa gufata akanya ukiganiriza wibwira bino bintu bine bikurikira bizoguhindurira ubuzima. Icambere, buri munsi ndiko ndatera imbere. Iterambere ni buhoro buhoro, ntuzovyuke ejo mu gitondo hama usange vyaciyemo. No, mugabo urashobora kuvyuka ukaba better than you was yesterday. Buri munsi uriko urakomera, uca ubwenge, vyibwire kuko nta wundi muntu azobikubwira. Ubonye iyo wavuye, just look back, niho uca ubona kuri gitangaza. Gutera imbere ntibiboneka n'amaso, gusa biba biriko biraba. Buri ntambamye uhura nazo ziba ziriko ziragukomeza. Buri kosa ukora riba ririko rirakwigisha ikindi kintu gishasha mu buzima. Iyo ibi ubizi uca uhagarika kwiyanka, rwagwanka umuntu yiyanka mu gihe ibintu atariko arabikora neza. Gukora amakosa ni part of learning, tuba turiko turiga. Ivyo rero bitahura uca utangura kunezerezwa n'utuntu duto duto washitseko. Buri munsi n'ayandi mahirwe yo kwiteza imbere no kwiga. Ushobora kuba utari aho ushaka kuba, mugabo uri mu nzira, kandi ico nico c'akamaro, kubera ko buri ntambwe utera ija imbere, kabure nubwo yoba ari ntoya, ni iterambere. Kandi umenye buri munsi amasomo wiga, buri ntambamyi usimba, biba biriko birakugira umuntu waremewe kuba. Kabiri, nzokora cyane. Kururanirwa ntibishikira burundu, usabwa kubikorera ukabibirira akuya. Nta nzira za bugufi mu buzima. Ushaka ikintu usabwa kuba witeguye gushira mu bikorwa. Kubw'ivyo niwibwire buri gitondo nzokora cyane, kubera ko aho abandi bazoba basinziriye bari mu kirori, uzoba uriko uratera imbere. Wiga, ukora amakosa, wiga. Kururanirwa ntibishikira ibintu, biba ku muntu no ku bantu batemera gutsindwa. Gukora cyane byubaka indero, kandi indero yubaka amahirwe y'ukuroranirwa. Hazoba iminsi aho uzokumva umengo wobivamo, gusa ababishikako n'abatagive up, barasunika nubwo baba barusha. Kandi wibuke, umuntu akora cyane ashobora gutsinda uwufise impano mu gihe adakoze. Nturote gusa, kuroranirwa birakorerwa, bishobora kuba bigumye, gusa guhoza ko nibwo rupfunguruzo. Ntusamazwe n'uburyo bworoshe, kubera ko inzira za bugufi ntizerekeza ku kuroranirwa guhoraho. Gatatu, nta vyitwazo. Reka nkubwire, ivyitwazo ntaco ari cyo kiretse kuba ari ububeshi twibwira kugira ngo dusobanure impamvu tutari aho twokabaye turi. Nta vyitwazo. Nturushe cyane, nturi busy cyane, ntushaje cyane, ntukiri muto cyane ku buryo utokwikira inzozi zawe. Hagarika kwibwira ivyo utoshobora, hama umutima wawe uwushire ku vyo ushoboye gukora. Buri gihe ufise ivyitwazo, ubutanze ubushobozi bwawe bwose. Kubw'ivyo nta bindi vyitwazo. Ubuzima ntibwigera bukurindira ngo witegure, bwo buguma bugenda. Nawe niko wari ukwiye kubigenza. Ushobora kurondera akayira canke ugakora ivyitwazo. Ntivyoroshe. Abaroraniwe ntibata igihe cabo batakwikuvya abantu. Bafata inshingano ku buzima bwabo, hama bakarondera inyishu y'ibibazo byabo. Ivyitwazo ukora n'amahirwe aba atakaye. Kane, ivyiyumviro vy'abantu ntacyo bintwara. Urazi icoba utanguye kubaho ku mahame yawe, abantu bazovuga ko wiyemera, bazorondera amakosa mu vy'ukora, bazogerageza kugukorora. Gusa ivyiyumviro vy'abantu ntaco bizoba bigutwara mu gihe uvyibwira buri gitondo. Bareke bavuge, amajambo yabo ntashobora kuguhagarika. Ntuhe inguvu abantu ngo bakwibe confidence. Ufise vyinshi vyo gukora ku buryo woguma wiyumvira ivyo abantu bakwiyumvira. Ivyiyumviro vyabo siko kuri. Ukuri ni abantu bavuga ivyo bo babona ko ari vyo kuri bo. C'akamaro n'ukuntu wibona. Ushize inguvu zawe zose kugira ushike ku nzozi zawe, ivyo abantu bavuga nta kamaro bigira. Ntureke induru z'abantu zikubuza amahoro. Ntiwavutse kugira ngo ubeho uko abantu bashaka. Nimba naho wibaza ko wavutse kugira ngo ubeho uko abantu bashaka, wabayeho kugira ube wewe, not everyone else. Rero tangura ubunyene, wibwire bino bintu bine kugira ngo ubeho ubuzima ushaka kandi wumva bukunyuze, wuzuye n'umunezero. Wibuke kudusangiza ivyiyumviro vyawe muri comment section. Ntiwibagire na subscribe, kubera ko 1 subscribe equal to 100 motivation.